Umukuru w'Nshingamateka y'u Burundi Umushingamateka Daniel Gélase NDABIRABE kuva kuri no wa kabiri ariko aragendera intara ya Kayanza, intara sangwa navukamwo. Ubwo rugendo akaba yarutanguriye muri commune ya Kayanza aho yashoboye gutanga imfashanyo ingena n'amatoni 2 y'umuceri, itoni n'igice y'ibiharage hamwe n'ibitenge 100. Ivyo navyo bikaba vyaronkejwe afisa mikoro make bo makomine ya Matongo, Kabarore na Muruta. Amikoro make batewe n'uruhagarara bamazemwe imisi biturutse ku migwi y'abagizi ba nabi yamaze imisi basahura. Ivyo navyo bikaba bivugwa n'umukuru w'Nshingamateka y'u Burundi Umushingamateka Daniel Gélase NDABIRABE. Uno musi waje kwifatanya namwe kugira ngo tubahe pole uko ibyashitse mu misi heze twese twaravyumvise. Hari habo koko vyakoze ko birabatera ubwoba, abandi batoya ingorane ziraba ingorane, ariko niko ubuzima bumeze. Uno musi rero tuje kugira ngo natwe tubashikeko. Mu Kirundi niko bimeze, iyo umuntu yagize ingorane abandi baramushikako. Twaje rero kugira ngo tubereke ko turi kumwe, kandi ico gihe cyose twari kumwe. Umuntu ababona arabona mumeze neza, ariko ntabona agahinda mufise canke ntabona inzara mwamazemwe imisi, abana biruka, abavyeyi biruka, ntimwashobora kumbure gukora imirimo yanyu yobabeshaho. Muri ivyo byose turavuga tuti reka nubwo ataco dufise kinini coshobora kubahoza, turavuga tuti uko turi twose nubwo ari duke tubashikirize umutima ushime. Ubwo rugendo akaba yarugize mu gihe abashingamateka bari mu karuhuko k'ibikorwa vyo gusasa mu nama nshingamateka, akaruhuko gatuma abashingamateka bamara imisi hafi y'ababatoye kugira ngo bashobore kumviza ibibazo vyabo.